rero yarambwiye ati mu mwana nje kumumarana iminsi 2 bizoba bimeze neza cyane nawe akaba bahano bita ku matafari kameramani aberekana hare ku matafari bo bubaka nko ku bashino nk'abashinwa urumva ibi bakira nko ku bashinwa si ruguru hani ku matafari rero antelefone nyambwira ati umwana wawe warangoye ku munsi wa mbere no wa kabiri yari bon urumva umunsi wa mbere no wa kabiri hari fresh rero aha mu bisanzwe isa n'uwashitse rero umwana ya telefone hano bumisha amaudio amaze kundungikira mwotangara mutwenga mukuru murumva umwana ngo aramugoye gose bo muraza kumva byinshi n'umupeti twakuranye tuzinanye ubuzima gusa bwaduhinduriye ntuze bwaduhinduye ibindi ariko twarakinanye yani twarafashanije byinshi bigiye bitandukanye rero ni n'umuririmbyi yo mupeti yitwa NGAYA WALES abangaha rero Jambye tunukuri kumana umwana wawe arangoye namaze no kumwumva NGAYA oya mu Jerebe kuzana kamera waririmbye ngo ligeni ngo ligeni natinyi kibono nguwe papa mani impuzu si sasa wewe yagiye yamba yari wewe avana izi gipa numa rero numa urumva ngaye mu bisanzwe je nubwo niyemera ariko ndarabati abantu bankurikirana uyu muntu bamuzi gute baramuzi neza erega inshingano yanyu niyo gutuma umuntu bamumenya ego bamumenya apare yuko umuntu ashobora kugira iyindi mwayi yiwe akoreramo yo kwidandaza usasi nkeka ko je no koresha iyindi mwayi irenze gupostinga ego no gupostinga ku mapaje wanje uko shoboye ibikorwa bingahe nyabaki ibikorwa mwemera muvuga ati ibikorwa nibingahe nk'iyi mad yawe audio yagiye kwanza kuri ntuze kuri Hitop TV urumva nk'icyo n'ikintu abantu ubona kubaza twere iki none we uri umuririmbyi uri muri management ya Hitop TV strategy zo kwidandaza ni nyinshi yego oya aho umuntu atahura ivya music aca yibaza yuko washatse kugira visibility yani indirimbo igire visibility wala nico cisho nyene igire visibility yes ya strategy nakubwira ariko wewe wungutsiki muri iyo visibility indirimbo igire nungutsiki no visibility yunguriye visibility visibility nensi siko kunguka egyo visibility nyene wewe muri wewe wungutsiki fan ndirimbo ni nyina urumva kandi ikindi abantu bashimye abanyakamenge barekunze cyangwa bavuze ati ni sample za Kamenge abanyakamenge oya ku kantu ni keza kubera iki hari indirimo horo ngo sample sango Burundi yani ngo ya indi ya dojo sana physique kwije umuriyoni bavuze gute ngo yakwije umuriyoni ngo yakoriwe mu Burundi audio video mu 1 million namateka natwe bwe rero mu Kamenge turonze yani tufashe indirimbo tukamenya ko dufite mu producer mu director nize mani Kamenge si royaume de musique Kamenge ni royaume de bunuri ni royaume y'ubunuri urumva rero tumaze kuronka n'iyindi royaume yobije yishiramwo turaryoherwa ariko mu Kamenge wo kubwira ngo Kamenge ngo ngaho mu Kamenge ni nyinshi mutazibona ni nyinshi oya nimwigira ngaho mutazibona nabo munzi muratwirengagiza oya suko birengagiza dukeneye dushigikira abantu tubona neza yuko bari seriye n'ivyo bari seriye gute hari umuntu washigikira ukazona indirimbo imwe irakubise iyindi arabihira jaja ku ma platform yose si ngombwa nzorindire ngo YouTube ngo monetization oya uko nubwo azoba umuntu umwe agenda kwiraba cyo $2 tuvirigere $2 tuzoguma twiyandika ego ndiko ndunguka nzoba ndiko ndunguka ego wowe ngaye ibikorwa aenda record yo mujyango urugizwe n'abandi kana Pax usanga arimo cameraman wawe ari niwe na president wa ariko uri kunyumuhari ngo nimwaje ngo kunkoresha kigara wakirikare why not none ndiga journaliste ni wewe journaliste ni wewe ariko nawe hari ama program ntavya hora kubwira ukanga program ahorama ariko hari n'ibindi hora kubwira ukanga oya hohonye urazi Pax cyari kuri KORESHUMWANYA Media Ndareka ukimenya gute none kwereka urinda kumbwira ngo urumva iyo bigaruka rero man wewe iyo bigaruka he ugomvye kuvuga ko Pax nawe nyene namwe mu babishizemo ingufu nke man ni yansa peut-être ni wayikoze none wewe nigiki wambwiye ngo kumukose nimwe nigera mbona
kwanza yumvira nabonye gusibanga rya share ni izina kwanza n'ikiganiro wankoresheje muri Free warinze kumvumbura ngo ntuze nibereye muri salo niteramiye sio fresh izi ndirimbo uri kwadushiramwo ogiye copyright copyright imwa karire arire cyo bakubwira bamesha ngaye basi yaga basi n'abantu bari kwadukurikirana basi bayagishe gatoyi nyene kandi urabona yuko yaga neza uri umwana atekereje igenda umwana atekereje papa umwana atekereje ndundu kana yitonda umuhungu yitonda muguruguru atari romantique oya zo kurongora zindimwe ijambo wadushikije ko watubwiye ngo legend ntatinye kibona ariko rero oya je uyu waririmbye bijya anye zindimwe legend ntatinye kibonda ariko kama ni hivi ego bakunzi bakunzi bakoresha umwanya media muri fresh muri bon ni Mr Tugesho no munyarusaku risutwa cawa Mr Vuguta vyumivi bakunzi bakoresha umwanya media jewe dossier appel gi amaze de jour amaze iminsi 2 ariko umugenzi wanje twakuranye abapeti twakuranye mu isite barakunda umuryango wanje barakunda umugore wanje barakunda umwana wanje barakunda ikintu canje cyose rero yarambwiye ati mu mwana nje kumumarana iminsi 2 bizoba bimeze neza cyane nawe akaba bahano bita ku matafari cameraman aberekana hare ku matafari bo bubaka nko kubashino nk'abashinwa urumva ibi bakira nko kubashinwa si ruguru hani ku matafari rero antelefone nyambwira ati je umwana wawe arangoye ku munsi wa mbere no wa kabiri yari bon urumva umunsi wa mbere no wa kabiri hari fresh rero aha mu bisanzwe sa nuwashitse rero umwana aramu ya telefone hano bumisa amaudio amaze kundungikira mwotangara mutwenga mukuru umwana ngo aramugoye gose bo muraza kumva byinshi n'umupeti twakuranye tuzinanye ubuzima gusa bwaduhinduriye ntuze bwaduhinduye ibindi ariko twarakinanye yani twarafashanije byinshi bigiye bitandukanye rero ni n'umuririmbyi uyo mupeti yitwa NGAYA WALES abangaha rero Jambye tunukuri kumana umwana wawe arangoye namaze no kumwumva ngaya oya mu jerebe kuzana kamera waririmbye ngo legend natinye kibona nguwe papa mani impuzu si sasa wewe yagiye yambaye ari wewe tuvugane uze gutora umwana tunavuga ko yana makamera sasa kimya lakini iyo horagi uwo mugore ngitumbura na jia ishe gipa jia yaime Marie de jour nakutana na mateso unakubali gabanyije gatoye acha nipunguze radio eganyije gatoye tuya gipa ihorere ora wari kwa tonto ariko ni tonto sivyo ni tonto ngaya unakubali none simwe mwamwikuri uno mwana simwe mwamwikurije ngaya reka bagore namwe mumanze mumumve reka mumanze mumumve akunda telefone ariko yaime yembiri yasengirango yanje none ko ari yazi neza gipa unakubali lakini gipa maana ta telefone ntacyo muzi ego ngaya ni fresh none safi kwi mani dikira recordinga nta kibazo gusa nyene ndayimwatse amarira yo cagwira narijya rankumbu gi bakunzi bakoresha nkuko nababwiye uyu ni mupeti nka petit frère kweri byafyonze bitagiye ngivyo ngayo nakubali lakini
n'ubundi bika ngaya bose ngaya Lewis rero nta yindisha uyu mwana ntivyokunda raba nimba ufite telefone aho hafi yizane turi coding dukoresha ayo majwi turavangana aya niko bimeza ivy'abana nibi rero jewe umwana wanje n'umuguruguru cyane n'umuguruguru wa grave kazuba nika kubangamira kazuba nta na kimwe mani binda bimenyera cyari ndani oya turi mu kazi vraiment ntaso tuje mu mashambrete sanga wazanye n'inkumi ego bakunzi bakuca media rero ni fresh urabona umwana turamuhebeye nababwiye neza nkitangura ati umwana yamunsabye nk'umugenzi nk'umuntu azi neza burezi bwe kuva akiri mu nda kuva avuka kuva ingene yagenda arakura vyose aba bajama twakuranye muri quartier nibo bambaye hafi cyane uvuga neza yuko nta muntu akuze n'umweje yigeza mba hafi aba bajama nyene twakuranye muri quartier nibo bantu bambaye hafi cyane ngaya umwana yakuze niki kwanza cyatumye umbwira ati cewe oya ikintu cyo kumwana yakuze ni ikintu cyo gushima kuko ahorera ibidakura ego kandi uko umwana akura ni kutera wiga nibindi kubera ubuzima hajya buragoye ego gusa rero umwana wa n'umuguruguru gose kwanza je nashaka nyene zo gushika sanga ari kararira sije nabigiza ari sanga nyene ari kararira usanga ari kararira kubera kuva sanga vraiment kuva sanga ari ace nk'isani nusu ari kararira kandi urabara koze kugira hore urabona kiranze nabembereje byanze no nsanze ndamuteruye nabembereje namuguriye ji n'igitumbura yego bwa mbere cyambere yagitaye ji yamenyo yagitaye cyambere yagitaye ndasubira ndabembereza genda gihariya ku yindi mutonto kuko ibi biririmbo uri kurashiramwo genda kwa tonto genda aha ni hatari ego genda kwa paxegi ngaya uko biri kose ari ku mwana n'uwacu kandi mwana n'uwacu n'umuryango bimeze gute rero safi mwana n'uwacu n'umuryango kudeja kwanza nibutse niyo yavuye nibutse iyo yavuye sometimes mpora ndaba ahageze nibukiyo yavuye ubuzima wari urimo kaka uri fight twaragwana sana ego waragwanye nibutse mamagi kijya gihe vima magi ananenepa yakashata active of singidi inzobe yiwe yaraje inzobe yarafise ariko bani mwe kunyegeza yari yo kunyegeza bro yaje yasiri nene ubona nagi y'uburyo bumeze neza bimwe baguma bavuga ngo wapaxe uzabusanga ari ibyo uye niwe kunda wangu aya paxe bavuga ngo wapaxe uzabusanga ari umwana nk'uyu kubera iki hari wo mukira kubera iki ego ngaya uko biri kose abantu baraka dukurikirana ntibari bakuze banzu bitondore rero ubabwiri neza na neza inyuma y'indwi zibiri nde kuyindirimbo indwi yose nde kuyindirimbo imisi renga 10 yani juna ko yashika mutoto byo bafuna profite none wereka abantu kuri inshuti nziza urubanza rumwe rumara 5 wereka abantu kuri inshuti nziza oya abadukurikirana ngaya urazi yuko mwambabaje good mwarambabaje mwebwe mwitwa ko muri nk'umuryango bimwe abantu ba mbere mwantereranye nabo nagiye kubona abantu bansupporting ari n'inshuti shasha ngaya ko nashize muri community ndirimbo ushira muri community hari igihe nosanga atari nawe wayishize nje nayishize igihe nosanga ari Pax nje nayishize n'igihe nosanga ari Pax good iyumvire Landry Top TV meme na stats ntayo nigeze mbona ni ibintu byambabaje gose post na post nze no kuri FIBA ariko wewe wabipostinze nk'utabishaka naravye caption ndabona ati ibintu birimwe ubunebwe ibintu birimwe ubunebwe n'inzigo ngira ngo sinzi ukuntu no bivuga oya ikintu kigire fresh nibikogwa ngaye urabona mu bisanzwe iyo umuntu afite ibikogwa byinshi ni hahereza ama post abantu ni nka content burya post y'umuntu ibifise content iriko urabona nk'ubu dufate wanditse kuri post ya Ngaya wasoye indirimbo ngo muririmbyi Ngaya Wales ukuntu ku igikogwa ciwe ni wiyemera kuri vyume vyume ego ndiyemera kandi ndemera yuko mfise abantu bankurikira ariko hari ukuntu jenyene cameraman mu genda kwa Pax genda kwa Tonto azirana n'akafite mureke ba ya
telefone arayimenaguye nkezi avanayizi gipa numa rero numa urumva ngaye mu bisanzwe je nubwo niyemera ariko ndarabati abantu bankurikirana uyu muntu bamuzi gute baramuzi neza kubera kino erega inshingano yanyu niyo gutuma umuntu bamumenya ego bamumenya apare yuko umuntu ashobora kugira iyindi mwa yiwe akoreramo yo kwidandaza gusa sinkeka ko je no koresha iyindi mwa irenze gupostinga ego no gupostinga ku mapaje wanje uko shoboye ibikorwa bingahe nyabaki ibikorwa mwemera muvuga ati ibikorwa ni bingahe nk'iyi mad yawe audio yagiye kwanza kuri ntuze kuri Hitop TV urumva nk'icyo ni ikintu abantu ubona kubaza twere iki none we uri umuririmbyi uri muri management ya Hitop TV strategy zo kwidandaza ni nyinshi yego oya aho umuntu atahura ivya music aca yibaza yuko washatse kugira visibility yani indirimbo igire visibility wala nico cisho nyene igire visibility yes ya strategy nakubwira ariko wewe wungutsiki muri iyo visibility indirimbo igire nungutsiki no visibility yunguriye visibility yunguriye visibility nensi siko kunguka egyo visibility nyene wewe muri wewe wungutsiki fan base abaravye indirimbo baje kwiraba kuri Top TV yego bace bagira abone kuri Top TV bizeye yuko niyikurikira izobi kuri Top TV iyikurikira bayibonye kuri narayikoreye video riri video wanje nayo video riri visualize igiye ntabwo ari video official yani video official oya ntabwo ari video official video uhari iri kinone hariko lyrics handitse ko gute lyrics iriko none lyrics none hari ikintu na kimwe ni sinema ibiri ko lyrics ariko ibi dasi abari lyrics yo urundi rurimi oya barajira ko lyrics y'urundi rurimi rajako oya reka dufate tumvire kwanza indirimbo na sinema sico kimwe sivyo video ya mad bien sûr que oui abantu bose je nayumvishije nimba abantu boba barayiravye bayikuyi wanje barambwiye ati no ndirimbo iraryoshe ni nziza sivyo ariko ugerageje kwiraba uko bimeze kose je nakoresheje mu mfise gukora irya ndirimbo nakoresheje mu mfise nimba nakoze video ntonyi nimba nakoze video mbovu tuvyemera ivyo kwanza nakoresheje mu mfise kandi je niko mpagaze niyo mpamvu nakubwira ati ni video ego cyane nkoresha uko mpagaze ariko ngayo ugerageje kumva ngayo ingene ari karatubwira ariko tumenyesha yuko turiko tuyaga ivyo muziki wi kwera twaje gutora umwana mu bisanzwe si ico nico kintu je nakubwiye gutora umwana bacuruza wakija amakamera neza cyane ko navuze ati kandi wana telefone ngo umbwire kujya umugisha oya si man sinshobora kugira ivyo bintu kubera aha muhira ndahazi aho ndahazi ndazi twavuganye mu gitondo twavuganye ndakubwira ati ndaza any time ko ari ivyo ndiko ndakora kwanza ndaza niyo mpamvu rero guca mfata gahunda zanje zose ni fresh je essentiel ko mbona neza yuko ari fresh yuko ari fresh jya mu mafoto basigi jya mu mafoto sivyo ugika nyamuji papa ani suto kwanza ubageze ani gaira suto oya ntungarukane mu byasuto indirimbo yawe rero abantu barekurikiranye kandi ndibaza warashimye ko wari umaze gushira ku indirimbo zindi kuri rya shene ya uko warakabonye uko kangana kose nubwo mwanyirengagije oya nitwakwirengagije kuko urazi yo mu support ndonka support isumba nkiyo naronse ukuboko kumwe kuri yaga ariko ni kwimara ubugi urabitahura ivyo bintu ukuboko kumwe kuri yaga ni kwimara ubugi nubwo jewe narandri twari kuyikorera ko gute ariko ntavyo mwagize basi yo mubigira nkabibona ivyo twakoze sibike kuko nta yindi nzira bo ico je no vuga yuko na dekonyi nuko nta gukoresha ikiganiro hakirikana voilà ivyo byose umaze gukora ibiganiro mengo kuri TV zibiri ya ziri out ibiri out zashikaze nka zitatu jewe nimba ntari bwa gukoreshe nukuri ngaya suko ngo nta oya hari iki nicyo ya nuko nyine nariko ndarabati eske ino ndirimbo y'umuvukanyi wacu ino ndirimbo ya muto yiwanje tuyikorere ko gute bigende gute ariko ico nasanze urabona ikintu je nasanze solution natonye no gusora indi ndirimbo nuko duhindi ndirimbo sa mwene muje ha kandi abantu baravuze ataka gapeti karashoboye karafise ijwi ryiza vraiment ino ndirimbo ni nyina
urumva kandi ikindi abantu bashimye abanyakamenge barekunze cyangwa bavuze ati iyi ni sample sa Kamenge abanyakamenge oya ku kantu ni keza kubera iki hari ndiri muhoro ngo sample sango Burundi yani ngo ya indi ya dojo sana physique kwije umuriyoni bavuze gute ngo yakwije umuriyoni ngo yakoriwe mu Burundi audio video mu 1 million namateka natwe bwe rero mu Kamenge turonze yani tufashe indirimbo tukamenya ko dufite mu producer mu director nize mani Kamenge si royaume de musique Kamenge ni royaume de bunuri ni royaume y'ubunuri urumva rero tumaze kuronka n'iyindi royaume yobije yishiramwo turaryoherwa ariko mu Kamenge wo kubwira ngo Kamenge ngo ngaho mu Kamenge ni nyinshi mutazibona ni nyinshi oya nimwigira ngaho mutazibona nabo muzi muratwirengagiza oya suko birengagiza dukeneye dushigikira abantu tubona neza yuko bari seriye n'ivyo bari seriye gute hari umuntu washigikira ukazona indirimbo imwe irakubise iyindi arabihe indirimbo ya mbere mfise indirimbo zingahe hari nimwe wotazi indirimbo zishikazi ndazizi jewe ndazizi kwera ariko izambere wazisohoye none ndiko ndafsina sinari bwabekoresha umwanya ariko oya ntwari bwabekoresha umwanya none hajya nandi ndiko ndafsina wavuze ngo hari umuntu ngushobora gushigikira ngo acusanga ngo oya hari abantu oya nkitanga nkabwira ba Pax bande ati acha tucange franga tutumike video ndiko ndafsina ngaya ikintu apari ya back in love nkaca ndicoding yindi nkaca ndiko ndafsina ikintu utahura niki mwebwe abaririmbyi murakunda gutahasa abantu baba ariko barabashigikira urumva igikorwa canje maze kugaya n'icyaha bon kuri yo tayo kugataga igikorwa ego si ntaco ndagaya ntaco ndakubwira ngo yini mbovu ngo nditanga rero uritanga ariko eske nkeneye kwemezwa neza tuyu muntu bwa bundi turi ku rugendo turi mu rugendo kabisa kuko urashobora kudufrapa indirimbo ya mbere ya kabiri ya gatatu tukarindirira kane tukazobura hari abarinzi benshi bataka yuko baso indirimbo zibiri zitatu babona ntibaronse amafaranga baca barabiheba we kwanza uzobiheba ryari nutaronka amahera muri no muziki uzobiheba ryari kuririmba sinzobandanya mpamba kubera ibikorwa byiza tu kubera ko bizogenda kose nzoguma nunguka bajya n'amafaranga muri ko murungu ko bizogenda kose nzobananya nunguka wizeye yuko uzokungukira mu muri ivyo bikorwa bya by'umuziki why not right now land indirimbo yanje yaje ku ma platform yose si ngombwa nzorindire ngo YouTube ngo monetization oya uko nubwo azoba umuntu umwe agenda kwiraba cyo $2 tuvirigere $2 tuzoguma twiyandika ego ndiko ndunguka nzoba ndiko ndunguka ego wowe ngaye ibiko gukora ufashe umugongo nandanire ninde muntu agufashe umugongo apare ya BH family abagenzi biwanje BH family cyo nigiki abacama biwanje bari hamwe kugira ngo bansapotinge abo bajama biwawe bafise izihe nguvu zo kugusapotinga nguvu bafise n'inke naho wumvise ko acumbira ngo twakoze video riri none ngo ni visual BH family umuntu yumvise BH family ucumengo ni label si management si label n'umuryango n'umuryango nakagwi ko muzite kujya mwe mwo babiri batatu mukavuga atacha tumucangiye pesa ngaya aenda record yo muryango rugizwe nabande kana Pax usanga ari cameraman wawe ari niwe na president wa ariko uri kunyu muhari ngo nimwaje ngo kunkoresha kigara wakirikare why not none ndiga journaliste ni wewe journaliste ni wewe ariko nawe hari ama program ntavyahora kubwira ukanga program ahora ampa ariko hari n'ibindi ahora kubwira ukanga oya hohonye urazi Pax cyari kuri KORESHUMWANYA media reka ukimenya gute none kweri ki urinda kumbwira ngo urumva iyo bigaruka rero man wewe iyo bigaruka he ugomze kuvuga ko Pax nawe nyene namwe mu babishizemo ingufu nke mani ni ansa peut-être ni wayikoze none wewe nigiki wambwiye ngo kumukoresha kiganiro ubunyene nigiki wambwiye ba Marie wewe wambajije abari imwe mu Pax harimo Marie aro Steve Kazadi bose n'abantu dukorana ha basane bose n'abantu dukorana ngaha Marie Foden ni as director Marie Foden ni as director kuri jya ndirimbo ibaze ariko we yaratunye nk'igihuna ntiyigeze anambwira n'ikintu na kimwe we peut-être ushobora gusanga aragutiye sane nabona gusa udupost kuri ntuzeye waratubona natubona udupost kandi rero nutwi wanje waratubona nutwa Pax waratubona ikindi kintu ngaya no kwerekana iki urabona iyo BH family ubona neza yuko mengo n'umuryango mwiyunze muja hamwe mugira yene murafashanya kubikorwa ama partage bora bagira je muranda yabona ariko ajya ama partage nta kintu na kimwe ahora yo afasha
na kintu kimwe baba bariko bakoresha baba bariko bitanga uko bashoboye ntibashobora kurenza hajya ari ajya amapartage man jewe mbona ntuze link ya Sane urumva link ya Sane tutigira tuyaga n'umunsi numwe urumva nitugira tuyaga n'umunsi numwe ariko burya ibanga ryo kugira share neza share ni ubaka diffusion iyo diffusion bajya abantu bashize muri diffusion kabuzi neza ubacunguza turi no muntu aragira amamega yo kuja kuri YouTube no muntu n'umugenzi wanje turayaga hamwe umuha link unamuyagisha ati bitebo nibo man Sane Jenny tuyaga kuri WhatsApp Nima kamuyayega umuntu wese akamuyagire kuri akaroni jewe uwa undi rero yagize share gusa ngo nirifashe ya uko bimeze kose umuntu warinze utunga nimero yiwe nuko haba hari ikintu muhuriyeko oya man ari ukuntu umuntu muhurira ku kintu mutarayaga ni muyage kwanza umuntu mushire muri mood mbwira ati bro hari umupeti turiko turakorana ibikogo ukuntu bimeze uko ino ndirimbo kweri man akanabana motive akavuga ati ino ndirimbo kuko umuntu apfuye kubona link linki baranatungurwa amanu uyu muntu aheruka kundamutsa doruka kuyaga mu kwezi guheze ubu ngiye mbona linki noja yo kurata ega mu gupartage umuntu ntarinda kuraba ngo reka ndungikire na ubo mu bisanzwe rero share ni share rero uraraba cyaro babansa bati uzozura amashaye ibikorwa byawe urumva ariko biri kose reka subira batume man Jenny ntashe yamurangira vraiment nuko oya skubera izina fisi ntashe yamurangira urumva ndizera kwanza nkavuga nta niyo wigeze ugira share narayikora muri flip chat ariko man nta gishasha nta importance nimwe nigera mbona kwanza yumvira nabonye gusibanga rya share ni izina kwanza n'ikiganiro wankoresheje muri flip chat warinze kumvumbura mu ntuze nibere muri salo niterami sio fresh izi ndirimbo uri kwadushira mwogiye copyright copyright imwa karire arire cyo bakubwira bamesha ngai basi yaga basi nabantu bari kwadukurikirana basi bayagishe gatoyi nyene kandi urabona yuko yaga neza uri umwana atekereje ndi umwana atekereje umwana atekereje ndundu kana yitonda umuhungu yitonda muguruguru atari romantique oya byo kurongora zindimwe ijambo wadushikije ko watubwiye ngo legend ntatinye kibona ariko rero oya je uyu waririmbye bijya anye zindimwe legend ntatinye kibonda ariko kama ni hivi ego bakunzi bakoresha media uyu bamwita Ngaya Wales nababwiye neza ndabisubiyemo numuhungu mwe mubangu twakuranye muri quartier mu Kamenge n'umunyakamenge nubwo yaje kubi no ku misozi ino ni ku misozi ibi bahita ku matafari mbebi aba bahungu barakuriha neza babaragiye uyu muhungu ibintu bizotuma umwirukana ngaha nibiki nta bakobwa ahora azana hagabiye kuko kwera bibi hari abantu bagenda barabesha ngo twe turasenga ngo ahantu tuba ngo nukuri ngo nta kibazo nta bakobwa ahora baza hagabiye nta bakobwa baza nta mukobwa n'umwigeraza naho ndabona ko bibi urabakingiye ikibaba cyane mukigera ikibaba bakunda ariko bahamaze igihe kirekira barahamaze igihe sawa murumva ijambo batubwiye yuko ashabamo ihaneza kandi atabakobwa bazana iyo usanga bazana abakobwa mu jambo yatumviriza waravye indirimbo asubira agire desabone waravye indirimbo asubira agire desabone gi urangoye no kuri kwimana no munsi ndawaza aki ibije karayije sewe yanchwa kumeneka umviriza rero abantu biyumvira none ico kiganiro maje ni vy'umwana nukunyene ivy'umwana muteza kubitahura ariko mumvise ko ari umuririmbyi ni mwanamuziki ni muimbaji ni mizisha panga indi gahunda uzonkoresha ikiganiro kiri serie apare ibi vy'umwana uzonkoresha ikindi kiganiro kiri serie ariko umuntu yumvise nubwo umwana yaguranye umva yumvise kunda bafitiye inzigo
sindiko ndabesha muri benshi ariko dufite inzigo Pax nta nzigo mufitiye nta nimwe oya mugiye yari kumbwira ati Pax no muri studio ni wari hamahera kubera tuje yari kumbwira arari hamahera kubera tuje muri studio Ngaya Pax yari kumbwira ati man tugende gukoresha ikiganiro Ngaya twavuganya aho duhurira kandi bikagenda neza kubera ikiaca kwicisha gahunda ziwawe murayaga man hari ibiganiro byinshi ze nkora Pax ambwira ati tuje gukora nagihejeje kugipanga urumva byinshi murayaga rero ico impamvu ashobora kuba yarabiretse nuko yabonye nawe we unzi donc muhuriye turazi nanyi twese